mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo ry'umunani nzero umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Igitega hitezwe ko hazorangwayo ikirere kirimwo ibicu vyinshi hazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Kayanza Igitega hamwe n'Imwaro abipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri dogere Celsius 13 ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura ahatari hake mu gihugu cacu hongere hacemwo n'izuba mu ntara ya Rutana hamwe n'Imakamba hazokumvikana imvura hazogwa imvura humvikanemwo n'imituragaro mu ntara ya Kayanza Ikaruzi Gitega Muyinga na Kirundo hitezweyo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi mu ntara ya Cankuzo hamwe no mu Ruyigi naho hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike azoba ahashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 30 ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 18 z'umugoroba nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha